Intumbero ya kino gikorwa catunganijwe no munsi ni ugukoranya abajejwe intwaro, abajejwe ibisata bitandukanye ngaha mu ntara ya Ngozi kugira ngo turabire hamwe ibijanye n'ikibazo c'igwirirana ry'abantu. Ikibazo c'igwirirana ry'abantu kiriho kandi kiraboneka, kandi hakaba hagwiriyemwo urwaruka rwinshi kandi rugifise inguvu. Igwirirana ry'abantu rero iyo umuntu atariravye neza murabizi yuko rirateza ibibazo, rigatuma haba injyane kuko amatongo acayaga, ivyankenerwa abantu bakeneye bimwe bimwe ntibikwire, bigatuma rero haba mu ngo, haba mu kibano abantu bashobora usanga bagiye mu njyane. Rero kubera ko abajejwe gutorera umuti izo njyane n'abajejwe intwaro, n'abajejwe ubutungane, n'abajejwe ibisata bitandukanye, igipolisi, abajejwe ibisata vy'indero, ibisata vyose vy'igihugu birabiraba ico kibazo, bategerezwa kukimenya. Uno munsi rero no kugira ngo turabire hamwe mbega ico kibazo cifashe gute, mbega twogerageza kugira ngo uwo murindi twese tugiye hamwe dukoranye tugemere nk'abawuhagarika. Mbega none ko biza bihari hoho abo bantu bahari ari benshi kandi mugabo bafise inguvu n'ubwenge bwo gukora, twobigenza gute kugira ngo babe ikimazi ku gihugu, ntibitwe yuko ari ngorane. Murabona igihugu cacu kirafise imbona kazoza cihaye 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Murumva yuko abo bantu bazogira ikimazi kinini ya cyane gose, ariko bisaba ko bahugurwa kugira ngo bahindure ngene basanzwe biyumvira, ngene basanzwe bakora, maze bashobore kuja mu iterambere vy'ukuri, maze iryo gwirirana ry'abantu ryamaze kudushikamwo ribe inyungu ntiribe ikibazo.